tugira amahoro y'Imana. Imana se mukama wa Yesu Kristo ni nazwe imyaka yose. Nyakubahwa mwese, dusubire dushimire Imana kubona duhaye uyu munsi w'imboneka rimwe mu kwezi kwa Munyonyo, umunsi w'akanyamuneza ku bagumyabanga, umunsi wo kwiyegereza Imana no kwisonzesha, kandi no munsi mwiza kuko ni wo munsi turonka imihezagiro myinshi ivuye ku Mana kubera uguca bugufi. Ndasubira rero gushimira abigoye mwese mukaza kwifatanya natwe kuri uwo muhingamo. Ndakengurukiye kandi n'umukozi w'Imana ahejeje kutugaburira imfungurwa y'umubiri y'umutima, kuko aratwigishije ibitari bike bituma turema. Nicyo gituma rero imbere yuko nogira icyo nshikirije nagomba nsabe tubanze dukomera amashyi Imana mushobora byose. Banyakubahwa mwese, nivyo ibitsitaza abantu ntibizoreka kubaho kubera turi ku isi, kandi burya isi nicyo gitsitaza ca mbere. Isi nyene niyo gitsitaza, kuko dusomye n'ijambo ry'Imana turabona yuko Shetani ariyo nyene yigabiye isi. Munasomye mu ijambo ry'Imana mu nkuru nziza ya Yohani 14 mu gice ca 30, niho Yesu ariko aremesha abigishwa ababwira ko atazobasiga bonyene. Arababwira amajambo atari make ko na Mutima Mweranda azoca aza kubaremesha. Hanyuma mu guheraheza niho yavuze ati, singisubira kubaganiriza kuko umutware w'iyisi yaje. Yarageze mu bihe ariko yitegura kuduga i Yerusalemu, kandi azi yuko ari haza gupfira. Ati singisubira kubaganiriza kuko umutware w'iyisi yaje. Ariko yaravuze ko atamunesha. Novuga yuko Shetani niyo yiziziye isi. Nico gituma uwishinze isi ibyiza by'Imana bavavanuye. Nivyo kandi biraboneka ko uwishinze ivy'isi nawe nyene ariwe ahava akaba n'igitsitaza canke agahemukira abo bagendanye. Paulo niwe ariko arandikira Timote, uriko urabiraba yarageze mu bihe bitameze neza, abahemu bamuhemukiye, abishinze ivy'isi, kuko yaciye amwandikira amubwira ati, Demasi yarampevye kubera urukundo rw'iyi si, kandi yigiriye i Tesalonika. Kerenti nawe yigiriye mu Bugarati, Tito muri Barumatiya, Luka niwe gusa twasigaranye. Urumva ko yaramerewe nabi, bishinze ivy'isi baca baramuta, acasigara wenyene ari kumwe gusa na Luka. Aca asaba Mariko ati, asaba Timote ati, fata rero Mariko umunzanire kuko angirira akamaro mu bikorwa vyanje. Tubibona muri Timote mw'ikete rya kabiri ryandikiwe Timote kigabane ca 4 kuva ku 10 gushika ku 11. Murumva yuko wishinze ivy'isi rero bituma ashobora guhemuka. Rero kuri iyi si ibitsitaza ntibizobura kuba. Tumaze kuvuga kenshi yuko atakugira ubwoba
kuko ibisitaza tuzokwama duhura navyo kuko turi kuri iyi si. Iyi si nayo igabwa na Shetani, kandi iyo umuntu atanguye kugira ubwoba nawe nyene arashobora guhinduka akaba nawe Shetani, akaba nk'igitsitaza. Muribuka ca gihe Petero Yesu ariko aravuga ingene bazomucira urubanza bakamwica, Petero ati ntirikabe, ivyo ntibishoboka. Nk'uko umenga rero ariko azana akanyarigabo ko kwa Yesu bidashoboka. Yesu aca amubwira ati mva inyuma wa Shetani we, reka kunsitaza, kuko ivyiyumviro vyawe ni ivy'abantu si ivy'Imana. Numva ko na Petero yaciye ashika Shetani. Iyo umuntu ameze nk'ugira ubwoba arashobora gusanga nawe nyene yatwawe, kandi yari umuntu yari intungane. Natwe rero turi kuri iyi si, aha turi dutegereza kumenya ko hariho ibidutsitaza kandi ntibizobura kubaho. Bitegerezwa kuba na cyane cyane uravye neza umuntu wese ariko akora ivyiza, ivyo ari vyose niho ahura n'imitego myinshi cyane. Abantu baba bahora mu nzira ya Shetani nibo iyo bafashe inzira y'Imana bakunda kuvuga bati iyo ufashe inzira y'Imana ahora mu nzira ya Shetani, ubwo nyene niho rero utangura amagorwa, kuko ibigeragezo vyose bica biruhukira aho uri. Muri iki gihe turimwo rero natwe nitumenye ko abadutirimutsa ari benshi, nico gituma navuga nti twame tugavye. Hariho abagutirimutsa kubera ivyo vy'isi nyene, ugasanga mbere araguhaye intigi akagutsitaza. Hariho abazana iterabwoba kugira ngo bahahamure abantu bakoresheje ingufu canke ibinyoma. Ivyo vyose iyo bishitse ntitwoca ducika inkokora ngo nuko bidutsitaza, natwe twovuga tuti wewe uri Shetani. Ubu rero nka twebwe turi mu nzira ikomeye yo kuronderera abenegihugu kubaho neza mu gihugu cyabo c'amavukiro, birumvikana yuko natwe dutegereza guhura n'ibidutsitaza. Turabibona n'ubu byatanguye, kuko wiravye neza ukaraba ingene Burundi bumeze, ingene tumeze uno munsi, twari turi mu gihe ciza ata muntu n'umwe yoshobora kugira ico avuga. Ariko murabona yuko hariho abatanguye, kubera babona yuko tugira dushike mu bihe vyiza, ibitsitaza niho bica biza biranyaruka. Nta minsi irahera mugabo navuga nivyo biremesha. Hari abantu bagiye baricara barementanya ikinyoma, ariko iyi si nayo irafise ibibazo. Ikinyoma kiba kibara ko ari ikinyoma neza, bakavuga bati ducengetere tugende mwishirahamwe mpuzamakungu twerekane mu Burundi biriko biraba. Aho twebwe turiko dukora ibitezi imbere abenegihugu, turi mu makoperative, turi mu bikorwa kugira ngo iyi si Imana yaduhaye tuyihingure, abandi nabo bari mu nganda zo kurementanya ibinyoma. Kubera iki? Barabonye ko ishirahamwe mpuzamakungu urihenze rica rijana nyabahuru rigaca gende. Barabibonye kuko nivyo bagize mu 2014 na 5, nivyo bakoze, bararementanya hanyuma barata mu rudubi. Userukira ishiramwe mpuzamakungu aragwa mu rudubi, arandika ko ariko ateguyeho nyabwoko mu Burundi. Kubera babonye rero babishitse ko ishiramwe mpuzamakungu rigaca riza rigakwega abantu bose bakaza kugwanya Burundi, bagasanga bashigikiye abariko batembagaza ubutegetsi, ngo aho mukesha atero hinda ahita mu ruganda. Aho barazi yuko rero bariko barasubira kugira ngo baze baronke vya bindi. Ariko icantangaje gituma nashimye cyane ingene umukozi w'Imana bivuze,
icyantangaje ni kimwe mu 2015 ubuserukira ishyirahamwe mpuzamakongoni ngaha umwe onangaho nyanga yaciye asimbira ku nzandiko nawe aravyemeza. Ariko ubu icyatangaje nagiye numva bantelefona bati hari igipapuro kiriko kirazunguruka ngaha New York kandi abantu imitwe yose yahagaze imishatsi yashinze, twagomba utubwire ivyo ari byo. Urumva aho guja ubu guca basimba bandika bemeza, hariho ikindi kintu Imana iri kwikorera, kuko uwarabijejwe yaciye abimbaza. Ndamubwira nti uribuka ivyabaye mu 2015 bararementanije baravuga yuko hariko harategurwa ihonyabwoko. Muribuka abantu baremantanije baravuga ngo hariho umugambi wa Safisha. Muribuka bavuze ngo barukoti. Muribuka bavuga ngo Kiribaondese. Baravuga userukira ONU acarengera ku nzandiko arandika, amakungu yose acayemeza ngo nivyo, barabibonye ko bitari ivyo. Ubu rero bari bazi ko basubiriye, mugabo nza numva barambajije ubijejwe acarambaza ati ndakubajije wenyene kuko ari umugambwe CNDD-FDD uri kuravugwa. Ndamubwira nti ivyo rero nivyo vyataye mu rudubi wa wundi yaserukira ONU mu Burundi aza kwandika ibitari ivyo. Nivyo vyataye mu rudubi France Trua iza kwerekana amasanamu yo muri Nigeria avuga ngo Naikarusi nyene niyo basubiriye kuvuga. Ntibahaha ngo akatoke kamenyere gukomba kamagahese, ntibahaha. Ariko rero ikindi cantangaje uno munsi naho nza numva n'uwundi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika arantelefona ati tugira tuje mu nama, nagomba gende menye ivyo ari vyo kugira igende abizi. Murumva aho ubu guca bashoka batwarira hejuru n'imiburiburi, ubu baravuga bati reka tubabaze twumve ivyo ari vyo. Vyerekana yuko aho Imana iriko irakora, kandi nivyo kuko nibaza yuko Imana iriko irakora, kuko na kijya gihe bavuga yuko Kafando ikiringo ciwe giheze mu Burundi, uwo nyene yari yanterefonye arambwira ati mbwira neza ingene bimeze kuko ngira nje mu nama, jewe shaka guhagarara kukuri. Ndamubwira kari mwarabonye yuko baca bemeza bati Kafando ikiringo ciwe kiraheze. Novuga yuko Imana iriko irakora, naho twobona rero ivyo bidutsitaza bitegerezwa kuba, mugabo Imana nayo iriko irakora. Umugani wa Bishop avuze ati erega Imana itaretse ngo bibe ubu ni nahazwa bwayo bwomenyekana gute. Mbere navuze nti Imana ikimuga yaremye umuntu amugaye, mugasi kubera uwo muntu yari yacumuye kurusha abandi. Biranditse neza yuko ujya mugaye hatacumuye abavyeyi nawe nyene atacumuye, ahubwo ujya yabayeho kugira ngo ubune nahazwa bw'Imana bwigaragaze. Natwebwe biboneke atubere natwebwe igitsitaza twanye kumufasha. Imana ikibona ko tudafasha muvyo yaduhaye, tudafasha abatishoboye. Imana ntajya ibigomba gupima urukundo rwacu. Rero ntagira umuntu agira ubwoba, ivyo ntivyoreka kuba, ahubwo ntibiraba kuko iyi ivyiza bigira bize. Benega yewe hari umukenyezi aribaruka atumvise igise, mugihe yahejeje kwibaruka aca yibagira cagise. Naho jewe ntaragira ico gise, mugabo n'abagabo murazi yuko n'abagabo natwebwe tumera nk'abapararangana turindiriye ikivamo. Nico gituma ntushobora kubabara ibyiza bigira bize, utegeza kuronka udusonga tuguca hirya no hino. Irumva ibitsitaza ntibishobora kubura ahantu hari Setani, isi uko yigabiwe na Setani. Mugabo rero murumva ko ijambo ry'Imana rero ricarimenya ingene rihindukiza. Aragowe uwo muntu rero azana ivyo bitsitaza.
none nk'icyo turacyakibaza twaravyibone genda mubaza bazanye ibitsitaza mu 2015 uno munsi ndazi yuko bariko bararira barondera bati mbega ibi bintu twobivamwo gute. Aragowe. Yuda ariko araja kugurisha Yezu akaza niwe yavuye avuga ati ariko aragowe uwo muntu yemera kugura umwana w'Imana, vyomubera vyo yapfumareka kuvuga. Murumva yuko hamwe hose umuntu ariko arazana amabi hari ivyiza biramufata, vyomubereye vyo yapfumareka kuvuga. None handi na hati uwo muntu nawe azana ibitsitaza agatsitaza abantu bitunganiye, utsitaza bagumya banga bitunganiye bagahahamuka bagatangura guhunga bagatangura gufata ingingo zitarizo mu mutima wabo. Aragowe kuko hajya iyo bavuze bati umwana baba bashatse kuvuga umwana umuntu w'intungane yimererewe neza. Baragowe rero abantu bazana ibitsitaza abo bantu bimererewe neza bari bitunganiwe muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo byose Imana ntishobora kubareka ngo bigende uko, kuko Burundi Imana yaramaze kugandika mu gitabo cyayo uko Burundi buteza kuba igihugu cyiza cyane kandi ntibizosubira inyuma. Rero ntihagire umuntu yogira ubwoba kuko ikituremesha cyane nuko tuzi yuko uwuzanye ibitsitaza mu bantu bitekaniye arazi ingene bica bimugendera, kuko ibitsitaza si bike nkuko nabivuze, ariko igikuru nuko turema imbere yavyo. Kuri twebwe rero abagumyabanga tumenye ko turi ku rugendo rwiza kandi dutegerezwa guhura n'imitego. Novuga nti mu 2015 mwarabonye abo ibitsitaza vyafashe neza. Sinzonigeze kubaza aca yitwaza abaza ivyo bitsitaza nyene ngo ariko ngobona generale nakaja kakubwira uku, ngo kabona nakaja kubwira uku, naka nabakubwiye uku, ngo woreka guca nawe ngo ufata iyo ngingo gute. Uwo nako karondera aho bakundaniye ukamubona. None ko bose baje bahurira muri CNDD-FDD atigeze aza kumutumira, none yamurushije ubwenge gute gushikaho ari wamubera igitsitaza. Ubu rero duca ubwenge, mbere novuga ni abarundi twese duca ubwenge. Murumva nk'ivyo nagize Imana uwo muntu yambaza ari muri onini we, namubwiye nti kwa gatanu ntitwari mu nama y'imigambwe, nturavye ingene inama yari imeze, yari inama y'abantu bameze nk'abavukanyi. Nimwiyumvire turiko twiga amategeko agenga ingene twitwara mu bihe vy'amatora, twebwe abanyamigambwe, code de conduite y'abanyamigambwe mu bihe vy'amatora, ukabona abantu bahana ivyiyumviro nk'abavukanyi bavuga bati ubwiki nico twononera, ubwiki tugishiremo umuntu azamenya amategeko yarenze, tukaganira neza tugaca tuvaho atandumwe avuze ati hari inzira kwirasha mu Burundi naho muriko muravuga ngo muriko dutegura amatora tuzana amategeko tuzogenderako, hari hahantu hariko harasha. Abantu babibonye neza ko iyo nama yabaye kandi kahera imeze neza, ukazosanga nawe ariko acuranura ivyo ushaka guteranya Uburundi n'abandi. Rero abagumyabanga mureme, kuko ivyo byose nibaza ko mu Burundi ari ubwa mbere hasigaye amezi nk'aya makeyi ngo amatora abe, n'ubwa mbere abantu baguma batekanye umenga nta ingorane zihari, mugakara amatora bayabona nk'ingorane. N'ubwa mbere rero, none ko tuzi mbere erega burya ikibiri ntikigeze gihagarika. Ikibiri cariyubuye gusa gihinduka senarede, nahandi carico burya kuva mu 2010 bagumye bafuruguta. Muribuka ibyabaye ba Kabirigi, abantu bateye mu Cibitoki, Ibubanza, ibuka vyagumyeho.
mugabo ubu nimurabe ubu ivyo vyose mu Burundi hari ikimenyetso bitari bwigere kiboneka bituma rero nabo bazana ibitsitaza batazoshobora. Iyo rero tuje gusangira ijambo ry'Imana birahimbaye mu buryo bwo kuza turiraba turema kuko tuba turemeshejwe n'ijambo ry'Imana. Jewe ndiko ndumviriza uno munsi burorero twarose umukozi w'Imana yaduhaye bitari bike, ngira ngo aha twakwishira ko bike kuko byose n'amageragezwa ni biki twaramaze kuvyishirako. Jewe ico nohanura nuko abagumyabanga bomenya wa muhamagaro dufise, ubutumwa dufise, yuko dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose batunganirwe mu gihugu cyabo c'amavukiro. Dukore ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi agira inzara, ntihagire umurundi arara rubunda, ntihagire umurundi agwara ntashobore kwivuza, kuko ivyo nivyo vyerekana igihugu citwa igihugu. Nagira nsubire mvuge yuko mu Burundi turabe tube tubona ivyo Imana yaduhaye, kandi Imana iyo ugaye ivyo Imana yaguhaye naho nyene uba uriko wihamagarira amahano. Mu Burundi haba usanga ariko barondera ikintu cotuma abarundi bashobora kugira imitima ihagaze canke bankana. Umurundi barashobora kugenda kumubwira bati wewe uri umukene uri umworo, agaca avuga ngo yego atagwaye kwasha. Mpora numviriza iyo ariko baravuga ubukene bariko bavuga ngo ivyerekana igihugu kidatunze. Mugasi ndigera numva bariko bavuga ngo ivyerekana umworo kugira duce twiraba ko turabora by'ukuri. Jewe umunsi umwe nihaye igikorwa cyo kurondera ibintu vyerekana yuko abantu ari aboro. Icambere kutarya nico cambere. Ntushobora kuzogura impuzu warayubusa. Harigeze gutera inzara, ikarusi niyo bayise izina ryiza, bayise ngo muri cya gihe canzoba ndambara. Utariye ntushobora kwambara, ntushobora kugura amabati ngo wubake inzu. Icambere cerekana umworo ruhebwa wa mbere n'umuntu abura ico afungura. None bo turavye mwisi abarundi nibo ba mbere batafungura gatutse. Ahantu uzubona ugiye kuramutsa naka nta randevu wamuhaye, uravyuka ngo no munsi ngo naja kuramutsa naka. Aho ni wa wundi wa ruguru, sivuze aba fonctionnaire. Washikayo ukazobona yirutse kurondera ivya kuzimana, ukazobona gucira igitoki utahana, agaca guhana isake ugaca wigira Bujumbura. Bagaca bavuga ngo urya n'umworo wa mbere abaho. Urumva ntituzi kumenya ivyo Imana yaduhaye. Ukazobona umuntu aryama mu nzu, sizi ko mwe birabashikira muri ko muragenda mwibarabara bamugenda murasamara. Jewe umunsi umwe navuye ni Bujumbura ngende Ingozi, nca niha igikorwa cyo kugenda ndaraba aho mbona inzu ya nyakatsi. Mumaze kubona zingahe kuva Bujumbura gushika Ingozi? Tugende muri ibindi bihugu vya Afrika, usohoke hajya mu gisagara, ugende inyuma y'igisagara gato y'udabiri cuzobona. Bagaca baza igihugu gironkenya inzu ya nyakatsi. Namwe ndazi ko mutakwiyumvira ahantu muherukira kubona inzu ya nyakatsi. Mubaye nko umubikira nabajije atwara ivuriro, ndamubaza nti mbega mase woshobora kumbwira amaka uronka y'abagwaye kwashi umaze kuronka bangahe nko muri uko kwezi? Mbona atanguye kwiyumvira, nurinze kwiyumvira vyerekana atakwashi kihari. Mugabo gacha kugira yuko ico gihugu kurondera urwaye kwashi ari mission. Bagaca kugira ko ico cambere gikenye, nawe ugaca wemera ngo yego turakenye. Ngo urumva rero iyo leta nimbi tuyitembagaze kuko murabona murakenye, ubukene murabona
ubukene bwisha abantu naho kumbe ni kinebwe kidakora cyangwa kiri ku mohe y'abakavantara. Igihugu mu cyambere gikeri turibagira ivy'Imana yaduhaye ko tubifise aho twayishimiye kugira itwogerereze tugaca tutavuga ngo turabona. Mwarumvise mu minsi hari minsi irahera bavuze ngo bare bwugare saa 3 y'ijoro. Mwabonye imyidogo ingana gute? Mwabonye imyidogo ingana gute? Uwo muntu aza kugurirengwe ashaka guproroja gushika saa 5 y'ijoro ariko anywa urwagwa ariko anywa inzoga. Uwo ni umworo kabisa. Umvika mukaza wumva ariko avuga ngo ubworo buraturembeje, murabona ubukene turimo, mugavuze ngo akabare kuva ubu kugagwe saa 3 ntibakuje kuja mu kabare kugagwe gushika saa 3 y'ijoro. Bose imyidogo ko bakwagiye kuja kurya amahera. None urumworo w'amaja. Hari ibimenyetso abarundi bagenda baravuga barakenye hari ibimenyetso ntibigoye. Oyambwira gushikaho baca baremantanya ngo bazanye couvre-feu mu gihugu, hamwe ugiye kuramukanya bavuga ngo uraraba neza ngo basaha ntakujana. Bavuze akabare gusa kugira ngo bagumuke kutabemereye kunywa inzoga bagura amahera. Hariho umunyamerika yari president, niwe bigeze kubaza ikibazo umunsi umwe bati iki gihugu ibintu vyabaye nabi, amataxe yabaye umurengera, ibintu biriko biradutera ubukene, bariko batwaka amataxe menshi. Acabwira ngo yamwe mwari muzi amataxe nayo mwitangira atawe yabasavye ngo ntimwari kuvuga ngo Heineken igurwa ngahe. Urazi tax iri kuri Heineken muri etazi mugakaga umuzigura ugashuka ngo leta iri kwizana amataxe ngo turemeka ko amataxe mugaga yo kunzoga ntangora kuzoga nta kibazo kandi uzi yuko utanyoye inzoga udapfa. Hari uja kunywa inzoga azi yuko yarayubuze. Mugabo kubera turibagira aho tugeze uza wumva ngo ubu bushomeri buratumaze. Jewe ndazi neza ko ababivuga bose babaza uti ubu tugomba turondera insiguro y'ijambo ubushomeri ni bake bayizi. Je ndababwira nti banza murabi iyo tuva duhere hagufi mu 1993 ntarinze kuva mu 87 kuko kuva mu 87 nta kazi kigeze gasubira guhingurwa ngaha mu Burundi kuva bagaza ku hari amasosiyete yose yagumye sambagurika kuva mu 1993 hoho gusambura vyose ibuka amasosiyete yarahari. None Afritextile ntivyutse ubunyene kuri CRDFD ntiyari yaragiye kote mu murazi abakozi yakoresha bararenga 3,000. Ibuka za Verundi, ibuka za Onama, ibuka amasosiyete yarahari yose yafuswe. Nimuce mumbwira hari umunsi n'umwe mwabonye umwaka uhera atabanyeshuri basohotse. Abanyeshuri bagumye baheza amashuri muga abataga akazi nabo kariko karapfa bariko barakica. Hanyuma rero uno munsi ugaca uvuga ngo ivyo CNDD dituzaniye. Urumva n'abakozi bari muri Afritextile baje kuri CNDD ibintu bitawe kuvyuka ubunyene. Wewe uri kurarondera uti turondere ibanki izo hideni ugo gwaruka kugira ngo rutawe gukora kuko bazi uko ngo umuntu ngo atari mushomeri ngo nukorera leta. Kubera iki babigira politike. Twebwe rero twizera Imana, tubanza tumenye yuko Imana yaduhaye isi tuyihingure, hanyuma uko tuza turimbura dushima tuti Imana ugeze neza, ubu tugeze ku yindi ntambwe ugeze neza, uko kubushimye abayongeje. Hari igihe rero usanga twihenda twebwe cangira ngo Imana twemera ikimbere. Je ndize ko atamugumya banga aja muri uwo mukino tuzi aho tuvuye. Narakengurukiye abanyarutana nibo nabonye bazi gushima. Bagize isabukuru y'imyaka 14 iheze barara mu nzu.
abo barazi icyo bita gushima, kugira isabukuru abenegihugu bagakorana bose bakagira idefire bati turiko twigira isabukuru y'imyaka 14 iheze turara mu nzu. Mugabo umuntu akibagira ko yarimwe mw'ijoro, uno munsi arima ku murango agaca bikinebwe arose umuco wo kurima ntuze, muga mw'ijoro yararimwe. None emwe sinzi ko muvuka iyo mvubuka cyane ko muri abana barukoti nkanje, jewe ndazi yuko mu maguma abantu bararima mw'ijoro kandi bakimbura. None mbwira ingene worima ku murango bigaca bikunanira kwimbura, muguca uvuga ngo reka ngende ngo leta nimpakazi. Leta mu bisanzwe leta icikora yorohereza abenegihugu kugira ngo bakore ibikorwa, hanyuma akazi ni twebwe nyene tukazana. Muga nk'ivyo biratubera ibitsitaza, abantu bakazana ngo iki ngo iki nico baca bakunda ngo bace bankurikira. Rero twe nk'abantu twemera Imana tubanze tuze turamenya mbega Imana imaze kuduha iki, dushime muko kazoca utagura kuvuga ngurumva ko muziki je nkora nkunda kuza ndabaza tubaza abantu buke umuntu uzabumva kubwiye hari yarugura bakunda gutembera ngo reka ngo danyotewe Mutama, hanyuma ugaca uvuga uti sare kadakugurira iryo cupa, ahejeje kurinywa ngo burya rero ngo ngaha w'inzara iraturembeje. Shawe uri umubeshi kutavuze ngo ndakugurira imikate, wavuze kugurire icupa. Iyo warushoje ntiwavuga uti ngaha inzara iranyishe wo mu mukate wo ukoze. Hariho utuntu twinshi rero ndashaka kumenya buke mugabo twebwe twemera Imana tuze turiga gushima umutima kugira uje hamwe nuwoza dutsitaza duce tuva tuti ndi kumwe je n'Imana wewe ntaco uvuga ngaha niba ushaka kugaraha Imana izoca izihugurure kuko yo ishatse iragutarira ku ruhande ntagirira abantu bazotera amagerageza. Reka ndeke ko kubayogorera cyane mu babarire, mugabo nongera gushima nshimire mwese kuko ndazi yuko mufise amabanga anyuranye. Shime kubona mwaje uyu munsi wa kane uheretse ukwezi, ni umunsi mwiza kuko ndazi yuko uwundi wa kane wa nyuma w'ukwezi tuzoba turi hamwe abarundi twese turiko turatamba. Murumva yuko uyu ni nk'umunsi w'imburi wo kwitegurira umunsi wa kane uheretse ukwezi kwa 12. Ndabizi neza yuko twese abarundi twese tuzoba turiko twese turatambira hamwe tunezerwa bavuye mu ntara zose z'igihugu. None murumva ko ari umunsi w'imburi, umunsi mwiza cyane. Nkaba rero nagomba guheraheza ndabipfuriza kuroranirwa muri iyi minsi yose tugiye kujamo iheraheza umwaka. Ngira ngo nk'abakatolika barazi yuko ubu tugira twinjire mu bushikiro, no kuvuga yuko twamaze gushika mu bindi bihe bituma yuko natwe ari igihe cyo guhinduka no kurema mu mitima. Ariko subira kubaremesha ntihagire uzobabera igitsitaza, murazovuga muti niko na Mungu wewe ntushobora kuntangira aho uzoba uri hose. Murakoze, Imana ibahe.